ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugira igicamunsi cyiza aho muri yose. N'umwanya tugiye kubona ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hirya no hino mu mikino, by'umwihariko muri Champions League yagarutse ku munsi wa gatanu. Mu mikino bari kugenda bakina, mbibutse ko bazakina imikino 8 ya mbere bakareba amakipe 16 meza akahita ajya muri kimwe cy'umunani kirangiza, ariko 8 ya mbere akahita tukomeza direct andi 16 akurikiyeho guhera ku ikipe ya 9 kugera ku ikipe ya 24 bagakina imikino yo gukuranwamo, bazatombora ebyiri bakine imikino yo gukuranwamo, izindi 8 zizasange za zindi 8 za mbere bakine imikino ya kimwe cy'umunani kirangiza. Imikino itandukanye iri buze kuba ikomeza kuri uyu munsi wo kwa kabiri. Ikipe ya Bratislava iraza kuba ikina n'ikipe ya Mirase yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, naho ikipe ya Spartak Praha iraza kuba ikina n'ikipe ya Atletico Madrid ku isaha y'isa moya n'iminota 45. Izi match ebyiri nizo ziri buze kuba hakiri kare. Ku isaha y'isa 4 z'ijoro ikipe ya Barcelona irabikina n'ikipe ya Brest yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Bayern Munich irakina n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu mikino ikomeye y'umunsi, ibuze kuba isaha y'isa 4 z'ijoro aho bita Allianz Arena mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya Inter Domira iraza kuba yakira ku kibuga cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya RB Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage. Bayer Leverkusen yo mu Budage iraza kuba nayo ikina ku isaha y'isa 4 z'ijoro ikipe ya Red Bull Salzburg. Manchester City iraza kuba ikina ku isaha y'isa 4 z'ijoro ikipe ya Feyenoord Rotterdam. Nyuma yo kumara imikino 5 itabona intsinzi, iraza kuba ishaka uburyo yabona intsinzi kuri uyu mugoroba. Na ikipe ya Sporting Club de Portugal kuri uyu mugoroba mu gihugu cya Portugal irakira ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Young Boys iraza kubikina ikipe ya Atlanta Bergamo. Naho urutonde uko ruhagaze amakipe 8 ya mbere aramutse arangije ukunguku cyangwa se bihagarariye ahanga yahita akomeza mu cyiciro gikurikiyeho, agategereza andi 8 azakina mu mikino ya barrage cyangwa se ya knockout bazatomboranamo. Ikipe ya Liverpool iri ku mwanya wa mbere n'amanota 12 kuri 12 n'ibitego 9 izigamye. Ikipe ya Sporting Club Portugal iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 10 n'ibitego 7 izigamye. Na ikipe ya Monaco ku mwanya wa gatatu n'amanota 10. Ikipe ya Brest ku mwanya wa gane n'amanota 10 nayo. Ikipe ya Inter Domira nayo ku mwanya wa gatanu n'amanota 10. Ikipe ya FC Barcelona ku mwanya wa gatandatu n'amanota 9 n'ibitego 10 izigamye. Dortmund ku mwanya wa karindwi n'amanota 9, naho ikipe ya Aston Villa iri ku mwanya wa 8 nayo n'amanota 9 n'umukino umwe imaze gutsindwa muri iyi mikino ya Champions League. Mu gihugu cy'Ubwongereza umukinnyi witwa Mohamed Salah rutahiza mu kipe ya Liverpool, uyu mugabo yamaze kuba yatsa umuriro ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu ikipe ya Liverpool. Uyu mugabo aza gutangaza ko kuri ubu ngubu aho sezo igeze hafi mu kwa 12 atari yongererwa amasezerano, cyangwa se nta muntu n'umwe wari wamwegera mu ikipe ya Liverpool amubaza ku by'amasezerano ye kugira ngo abe yayongera. Uyu mugabo ufite imyaka 32 mu ikipe ya Liverpool, uyu mugabo akaba amaze kwitwara neza cyane, arimo amaze gutsinda ibitego byinshi, ko amaze gutsinda ibitego 12 muri Premier League. Uyu mugabo akaba yavuze ko amahirwe menshi ari uko amwegereza umuryango wo gusohoka kuruta uwo kumugumisha muri Liverpool, kuko nta muntu n'umwe wamwegereza cyangwa se amuganiza ku masezerano ye mu ikipe ya Liverpool. Naho kizigenza Cristiano Ronaldo Aveiro de Santos, uyu munyaportugal ukinira ikipe ya El Nassr mu gihugu cya Saudi Arabia, mu ijoro ryatambutse batsinze umukino ibitego 3-1 n'umukino wa Champions League bakinaga Champions League ku mugabane wa Aziya, batsinda ikipe yo muri Qatar batsinda ibitego 3-1. Uyu mugabo waje kubonamo ibitego 3, yaje kubonamo ibitego 2 mu bitego 3 ikipe ya El Nassr yatsinze. Uyu mugabo amaze kuba yuzuza ibitego 913 kuri ubu ngubu. Uyu mugabo kuva yakuzuza imyaka 30 amaze gutsinda ibitego 450, akaba ngafite gahunda yo kuzuza ibitego 1000, akaba amaze gutsinda ibitego 18 na assist enye muri iyi sezo aho igeze ahangaha mu mikino ya club ndetse no mu ikipe y'igihugu.
naho umukinnyi wita Jude Bellingham yamaze kubashyikirizwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka wa La Liga nyuma yo gutwara igikombe cya La Liga umwaka ushize. ari no mu bakinnyi bafite ibitego byinshi dore ko afite ibitego birenga 18. uyu mugabo akaba ari umwe mu bari bitwaye neza cyane, akaba amaze kubashyikirizwa iki gihembo. ni mu gihugu cyo Bwongereza aho bamaze kuba bakomeza umukino wari warasigaye ku munsi bakinaga wa 12 muri Premier League. ikipe ya Newcastle United ku kibuga St James Park itsindwa ibitego 2-1 n'ikipe ya West Ham. umukinnyi witwa Wan-Bissaka atsinda igitego cye cya mbere mu ikipe ya West Ham kuva yayigeramo. uyu mugabo akaba yarokoye umutoza wiwe wari umaze biramwita Julian Lopetegui utoza ikipe ya West Ham mu gihugu cy'Ubwongereza. naho mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Tottenham umukinnyi witwa Vicario akaba ari umugaride w'ikipe ya Tottenham Hotspur. uyu mugabo nawe yamaze kuba ajya hanze, agiye gukorerwa sajari kugira ngo barebe imvune yagize ku kagombambari kuguru kwe kw'iburyo, barebe uko izagenda cyangwa se n'igihe azamara hanze y'ikibuga atari mu kibuga. naho umutoza witwa Ruben Amorim, uyu mugabo mushya utoza ikipe ya Manchester United, yakinnye umukino we wa mbere muri iyi weekend aho bakinaga n'ikipe ya Ipswich Town banganya igitego 1-1. igitego cya mbere kuri era ye byatsinzwe n'umukinnyi witwa Marcus Rashford kuri passe nziza cyane ku munota wa kabiri y'umukinnyi witwa Amadiaro, kiza kwishyurwa n'umukinnyi witwa Hutchinson. igice cya mbere kirimo kirangira, biza kurangira gutyo uko byarangiye mu gice cya mbere 1-1. match yaje no kurangira ari igitego 1-1. avuga ko bagomba kwihangana, abakinnyi bakoranye imyitozo ibiri gusa, batangiranye ubwoba kubera system nshyashya, ariko bagomba kwistikingaho kandi bakazayitwaramo neza, ndetse n'abafana bihangane kandi mu minsi iri imbere intsinzi izaboneka mu ikipe ya Manchester United. naho umukinnyi Neymar Junior dos Santos umuhagarariye Neymar Senior yamaze kuba atangaza ko nawe ibihuha bivuga ko uyu mugabo azasohoka cyangwa se agomba kuva abava mu ikipe ya El Hilal yo mu gihugu cya Saudi Arabia uyu mugabo akinamo. yamaze kuba avuga ko bingi batari byo biteguye bo gukomeza gukorera amasezerano bafite mu gihugu cya Saudi Arabia, bagakora neza kandi ngabizi neza ko umuhungu we Neymar azagaruka mu kibuga ameze neza kuruta uko yagiye. umukino maze umwaka ari mu mvune, akigaruka akina iminota mikeya gusa ahita yongera agira imvune. naho umutoza Michael Arteta ku mukino bafitanye n'ikipe ya Sporting Club de Portugal mu gihugu cya Portugal iheruka gutsinda ikipe ya Manchester City ibitego 4 byose. ikipe ya Arsenal itahiwe iri gukina nayo kuri uyu mugoroba, yamaze kubatangaza umutoza Arteta ko ari tayari umukinnyi Declan Rice ari ready, ndetse arimo buze kwifashishwa ku mukino bafite kuri uyu mugoroba n'ikipe ya Sporting Club de Portugal mu gihugu cya Portugal. umutoza Pep Guardiola akomeje kubazwa ibibazo byinshi nyuma y'iminsi y'imikino igera kuri 5 yose atabona intsinzi mu marushanwa yose, by'umwihariko muri Premier League amaze imikino 3 atabona intsinzi. uyu mugabo yaje kubabazwa niba abona akiri ku gikombe, avuga ko we ikibazo afite gikomeye cyane si cyo ngicyo, ni imvune nyinshi afite, dore ko ngafite abakinnyi 4 baba defenseur bari mu mvune, abakinnyi 2 bakina hagati ndetse n'abakinnyi 3 baba winga bakina nk'abataka. birumvikana avuga ko abakinnyi baramutse babonye abantu batangira kuvuga ibindi, ikipe ya Manchester City yakongera ikagaruka ku rwego rwayo. naho umugabo uyoboye ikipe ya Real Madrid mwita Florentino Perez, perezida w'ikipe ya Real Madrid, avuga ko gutunga umukinnyi nka Toni Kroos ari iby'akataraboneka kuva 2014 kugera 2024 na Champions League batwaye n'ibikombe byinshi. yamaze kubasezera ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu ubwo batwaraga Champions League ya 15. avuga ko n'umukinnyi mwiza ariko bigoye kuzongera kubona mu mateka, numwe makinnyi ngo baboneka gakeya cyane. naho tukiri mu ikipe ya Real Madrid, umukinnyi Lucas Vazquez kapiteni w'ikipe ya Real Madrid, uyu mugabo yamaze kuba agaruka mu kibuga nyuma y'ibyumweru hafi 3 byose ari hanze y'ikibuga kubera imvune. yamaze kuba agaruka akaba na tayari gukina imikino bagiye gukina. yamaze kuba najyana na Stade yagiye muri Bwongereza izakina umukino wa Champions League n'ikipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza.
umutoza Hans Flick nawe yamaze kuba atangaza ko 100% umukinnyi Lamine Yamal ari tayari ameze neza, ntago bari bumuzane birukanka nyuma y'iminsi amazemo imvune. Avuga ko bari bumureke akaruhuka agakomeza kuri coveringa neza ku mukino bafitanye na Brest muri iki cyumweru hagati, atari buze kuba agaragara, ahubwo avuga ko azagaragara mu mukino wa La Liga bafite muri weekend ubwo bazaba bagarutse muri Shampiona imbere mu gihugu. Naho ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kuba itangaza ko inkuru nziza, abakinnyi babiri bayo bari mu mvune, harimo bita Goncalo Ramos umunyaportugal w'umwataka, akaba yari yagarutse mu kibuga kuri ubu ngubu, ndetse n'umukinnyi w'umudefense witwa Presnel Kimpembe, uyu nguyu nawe yamaze kuba agaruka mu kibuga nyuma y'igihe kigera ku myaka 2 yose yaragize imvune ikomeye, ngo bari muri Swadi bombi ibuze gukina n'ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Naho umukinnyi Vinicius Junior, inkuru ibabaje ku ikipe ya Real Madrid, uyu mugabo yamaze kuba agira imvune izamumaza hanze hagati y'ibyumweru 3 ndetse n'ukwezi. Uyu mugabo ari hanze y'ikibuga, byumvikana ko atari mu baza gukina umukino n'ikipe ya Liverpool bafite ku munsi w'ejo. Ikipe ya Real Madrid ikaba iri tayari ngo n'abaganga bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ariko yazaba yagarutse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 ubwo bazaba bakina imikino yiswe Intercontinental Cup izakinirwa i Doha mu gihugu cya Qatar. N'imikino izahuza amakipe yatwaye ibikombe ku migabane y'Iburayi, ku mugabane yabo babaho bakazakina. Real Madrid ikazagenda igiye gukina umukino wa nyuma ku itariki 18 kuri Luziniki Stadium. Naho umutoza witwa Steve Cooper yamaze kuba ahambirizwa nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Chelsea ibitego 2-1 muri weekend. Umutoza utozaga Leicester City yamaze kuba akorwa kuri izi nshingano, bikaba bivuga ko anogwanuga ko umugabo witwa Ruud van Nistelrooy ari ushobora guhabwa inshingano nshya zo kuyobora ikipe ya Leicester City mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho umugabo witwa Florentino Perez, perezida w'ikipe ya Real Madrid, yakomeje kuganira bitandukanye avuga no kuri Ballon d'Or. Avuga ko abizi neza Ballon d'Or umugabo witwaye baramwubaha, baramwemera, banamufitiye ibyiyumviro byiza dore ko ari n'umwana w'i Madrid, ariko uyu mwaka ngo ntago wari uwe, umwaka we wari umwaka wabanje uwo Lionel Messi yatwayemo Ballon d'Or. Avuga ko uyu mwaka wari uw'abakinnyi bakina mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Real Madrid ko aribo bakoze neza kurushaho. Reka turebere hamwe ibisigisigi bya Shampiona, ibyo amashampiyona 5 akomeye ku mugabane w'Iburayi asize nyuma ya weekend tuvuyemo. Ikipe ya Paris Saint-Germain duhereye mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 niyoboye urutonde rwa Shampiona rw'agateganyo n'imikino 12 maze gukina, amanota 32, ikaba iri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya Monaco n'amanota 26, ku mwanya wa gatatu hari ikipe ya Marseille n'amanota 23, ku mwanya wa kane hari ikipe ya Lille ikaba ifite amanota 22, ku mwanya wa gatanu hari ikipe ya Nice n'amanota 20. Akaba ku rutonde ruhagaze rwa Shampiona yo mu gihugu cy'Ubufaransa rukiyobowe n'ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kugenda inongerera amasezerano abakinnyi batandukanye, dore ko nyuma y'umutoza wabo bongera amasezerano Achraf Hakimi, amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2030. Mu gihugu cy'Ubudage ho muri Bundesliga, German Bundesliga, ikipe ya Bayern Munich iri ku mwanya wa mbere n'amanota 29 n'ibitego 29 izigamye. Ikipe ya Eintracht Frankfurt ku mwanya wa kabiri n'amanota 23 n'ibitego 11 izigamye. Ku mwanya wa gatatu hari ikipe ya RB Leipzig ku mwanya wa gatatu n'amanota 21 n'ibitego 9 izigamye. Bayer Leverkusen ifite n'igikombe giheruka iri ku mwanya wa kane n'amanota 20 n'ibitego 8 izigamye, inyuma yo kurebera umuntu ibitego 5-2 muri weekend tuvuyemo. Borussia Dortmund ku mwanya wa gatanu n'amanota 19 n'ibitego 4 izigamye. Naho mu gihugu cy'Ubutaliyane aho bita Italian Serie A iracyayobowe n'ikipe ya Napoli, umukinnyi wita Romelu Lukaku mena amaboringori nyuma yo guhesha intsinzi ikipe ya Napoli igitego 1-0 muri weekend, yongeye kugarura ikipe ya Napoli ku mwanya wa mbere, dore ko yanakinnye nyuma andi makipe yose yamaze kuba akina. Ni ikipe ya Napoli ni ya mbere n'amanota 29 n'ibitego 11 izigamye. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya Atalanta n'amanota 28, Inter de Milan n'amanota 28, Fiorentina n'amanota 28 n'ikipe ya Lazio Roma n'amanota 28. Amakipe yose uko arane aranganya amanota 28, ikinyuranyo kirimo ni ibitego bagiye bazigamye barushwa inota rimwe n'ikipe iri ku mwanya wa mbere ya Napoli.
naho mu gihugu cya Espagne muri La Liga Santander iracyayobowe n'ikipe ya FC Barcelone nubwo yakoze ikosa muri weekend ikaza kunganya. Iracyayoboye ikipe ya Barcelone ni ku mwanya wa mbere mu mikino 14 bamaze gukina, ni ya mbere n'amanota 38. Ikipe ikaba izigaye imitego 28. Ikipe ya Real Madrid ku mwanya wa kabiri n'amanota 30 n'ibitego 17 izigamye, ikaba ifite n'umukino w'ikirarane izakina n'ikipe ya FC Valence wabaye ikirarane kubera imyuzure yabaye mu mujyi wa Valence bigatuma basubika imikino yabo. Ikipe ya Atletico Madrid ku mwanya wa gatatu n'amanota 29. Ku mwanya wa kane Villarreal n'amanota ku mwanya wa kane Villarreal, ku mwanya wa gatanu ikipe ya Atletico Club Bilbao. Naho mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League imikino itandukanye naho ikomeje kugenda iba yarabaye. Ikipe ya Liverpool iracyakomeje kuyobora urutonde rwa Shampiona n'umutoza wayo mushya Arne Slot uri kwitwara neza mu mikino 12 ye ya mbere, amanota 21 n'ibitego 16 izigamye. Manchester City nyuma yo kumara imikino 3 idatsinda muri Premier League n'amanota 23 n'ibitego 5 izigamye. Ikipe ya Chelsea n'amanota 22 inganya n'ikipe ya Arsenal ndetse bananganya n'ibitego 9 bazigamye. Ku mwanya wa gatanu amanota 22 n'ubundi ikipe ya Brighton Hove Albion ndetse yo ikaba izigamye ibitego 5. Umutoza umugabo witwa Florentino Perez akaba ari perezida w'ikipe ya Real Madrid. Umugabo amaze kubatangaza ko Kylian Mbappe ari imwe muri signing z'amateka zabayeho muri Real Madrid ndetse na presentation ye yabaye yagatangaza, iba imwe mu mazajya mu mateka ko yujuje ikibuga cya Real Madrid iyo bita Santiago Bernabeu nshya. Uyu mugabo yavuze ko Kylian Mbappe ameze neza kandi azaba n'umukinnyi w'amateka dore ko anabafashe gutwara igikombe cyabo cya mbere cya Super Cup. Naho ku mugabane w'Iburayi n'ubundi imikino ya UEFA Nations League bamaze kuba bashira hanze ingengabihe yuko bazahura muri kimwe cya kane kirangiza. Ikipe y'igihugu y'Ubuholandi izakina n'ikipe y'igihugu Espagne, ikipe y'igihugu ya Croatia ikina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, Denmark ikina n'ikipe y'igihugu ya Portugal na ikipe y'igihugu y'Ubutaliyane ikina n'ikipe y'igihugu y'Ubudage. Mwakoze kudukurikirana kubana natwe kuri Chabi Sport, mukomeze kugira igicamunsi cyiza. Hasta la vista, shalom shalom.